ameenda kusoma Ulaya, akamwachia mume wake watoto 3. Yule dada ni mchacharikaji vibaya mno, anafanya kazi ya kuosha vyombo, anahudumia wazee. Alikwenda pale kwa masters program. Na amajambo dutanguranye umupasiteri wo muri Tanzania, ariko avuga yuko umugore yasigiye abana 3 umugabo, aja muri Amerika agiye kwiga. Amaze gushika muri Amerika atangura gukora ubuzi bwose, yoza ivyombo, akurikirana abasaza kugira ngo arabe ko yocungura umuryango. Ni inkuru ibabaje cyane. Nimba ushaka kumva iyi nkuru, bana nanje muri iki kiganiro ndakugezeho iyi nkuru y'umukobwa cyangwa y'umugore yagiye kurondera ubuzima, hama akagaruka agasanga umugabo yarongoye indi mugore, bituma uyu mukobwa acika umusazi. Ikaze kuri Juice. Ni gute rero vyagenze iyi nkuru? Ni inkuru y'umukobwa ibabaje cyane. Uyu mukobwa yahuye n'umusore biga segonderi, barakundana, hanyuma aza kurangiza amashuri ya kaminuza, mugabo baza gupanga no kubana. Bamaze kubana ubuzima ntibwagenze neza i Dar es Salaam, ariko umukobwa abwira umugabo wiwe canke uwo mugore abwira umugabo wiwe ati reka mpotsire kugira ngo nzoje muri Amerika ndabe ko vyokunda. Applyinga nkuko babikora, bicamwo aragenda. Bahana isezerano yuko agiye gukora hasi hejuru kugira ngo azoshobore gutera umuryango, bibaye ngombwa nawe azogenda akagira gute akamusangayo. Igihe caragiye, umukobwa ashika muri Amerika, akora ubuzi bwose, ariga, araheza. Inyuma y'imyaka 2 kandi yongera kwa applyinga masters, aravuga ati reka na applyinga masters. Applyinga masters barayimuha, nayo nyene arayiga, arayiheza. Mu nyuma bavuga yuko muri Amerika ari ibintu byama biba vya green card byo kurondera ubwene gihugu, aronka ayo mahigwe, aronka ubwene gihugu bwa Amerika uwo mukobwa. Hanyuma uwo mugore cyangwa uwo mukobwa imyaka yose yari amazeyo, amahera yose yakora arungikira umugabo. Yakoze arungikira umugabo, hanyuma bapanga ama projet yo kubaka inzu. Umugabo akamubwira ati rungika amahera, hanyuma umugabo akamubwira ati niko ndubaka. Umugore yambwira ati nyereka ifoto inzu ahigeze. Umugabo akarondera inzu, batanguye kubaka, akazira mufotorera kugeza iyo nzu yuzuye. Umukobwa aguma yibaza ngo inzu irahari, inzu yaruzuye. Haheze imyaka 5, no kuvuga ngo 3 yize kaminuza, ya applyinga yindi myaka 2 ya masters, hanyuma aza kuronka n'ubwene gihugu kuri green card. Yarapanze gutaha kugira ngo aze arabe umugabo n'abana, ashobore kubatwara ngo baje kubana. Aho umugabo yari amubwiye ati uzurarungika amahera, abana biga ku mashuri VIP, kubera yuko umva mama ari diaspora, ifoko abana biga ahantu hameze neza. Uyu mugore ashitse ku kibuga c'indege, bari bavuganye n'umugabo kaza kumutora. Yarahashitse arururuka, isaha irahera, amasaha 2, abona umugabo ariko araza. Kandi aho umugore yarungitse amahera yo kugura imodoka, umugabo yari afise imodoka n'ibintu byose, yibaza ngo umugabo yagize accident. Niko gutelefona umugenzi we atebana ngo ntore umugabo wanje ashobora kuba yagize accident, telefone yo nikira camwe. Wa mugenzi wiwe yaraje aramutora, hama aramubwira ati ntwara rero aho umugabo wanje yubatse. Wa mugenzi we aramuraba mu maso, aramubwira ati twatinya kukubwira ukuri, umugabo wawe yararongoye uwundi mugore. Umukobwa yumvise umenga ntiyovyemera, cyangwa uyu mugore yumvise umenga ntibiriko biraja mu matwi, aravuga ati ahubwo tugende aho twahora tuba, aho twari dupanze. Gushika aho bahora bapanze baba, asanga habaye abandi bantu atanazi. Nawe uca wumva inyuma y'imyaka 5-6 usanze ahantu umuntu yarahimutse. Umukobwa yishwe n'agahinda, cyangwa uwo mugore yumvise umenga ntari karavyumvisha, ari mu ndoto. Nuko uyu mugore yapanze kugenda iwabo iyavuka, mu ntara y'Imutwara, ahantu biti Mutwara. Asanga abana biwe 3 bose bari kwa inakuru, nta numwe yigeze aja ku ishuri. Ukuvuga ngo kuva agiye uyu mugabo yaciye afata abana abarungika kwa inakuru, hama we yigira mu bundi buzima. Umugore yumvise ashengwe n'agahinda, yibuka ubuzi yahora akora, yibuka ingene abazungu bahora musuzugura, yibuka ingorane zose yaciyemo kugira ngo abana be babeho neza. Mugabo asanga ibyo yavunikiye byose atariko vyagenze. Uyo mugore akibonye abana biwe yaciye yikubita hasi araraba.
maze kuraba bamwirukana kwa muganga, baramuvura canke baramuha ivy'ibanze yongera arabuka, acaja muri porogaramu yo kurondera uwahoze yitwa umugabo. Inyuma y'indwi zibiri baje guhura, yaje kumubona umwe yaba umugabo wiwe. Umugabo aramubwira ati wari warantaye, nta kundi kuntu ari kubigenza, je sine gushobora kwihangana imyaka 5 ata mugore mfise, kandi yari naramenyereye kuryamana n'iki ibintu nk'ivyo. Kandi arambwira ati nta nzu nigeze nubaka, nta kintu na kimwe, ubuzima no bunyene, wowe menye ivyawe nanje menye ivyanje, hama ibindi navyo naho twandikiraniye, wewe nta mahera wampaye, nta iki niki. Abana nabo bari kwa inakuru, nta kibazo na kimwe gihari. Uwo mugore yishwe n'agahinda, abo ico avuga arigendera. Umupasiteri abandanya avuga ngo inyuma y'ukwezi kumwe uyu mugore yaciye aba umusazi canke yaciye agira za ngwara zo mu mutwe. Umupasiteri abandanya avuga ati umuntu arafise ahagarukira, akavuga ati uze wirinde umuntu akinisha amarangamutima yawe. Ati ntubona aba bantu b'abasazi uhura nabo mu mabarabara, rimwe na rimwe harimwo aba barababajwe ugasanga ni ibintu vyababayeho bigatuma basara. Ati uyu mugore yabaye umusazi, atangura gutora ibikaratasi n'amasashe, ntiyaragishoboye gufasha abana biwe, nukuvuga ngo yari yabaye umusazi. Uyu mugore yamaze igihe kirekire ari mu bwo buzima, aba mu bwo buzima n'umusazi. Hanyuma wa mugabo wiwe cyangwa yahoze ari umugabo wiwe nawe yaje kubandanya ubuzima, abana na wa mugore wa kabiri yarongoye. Hanyuma amafaranga atangura guhera, kuko ubwa mbere baramurungikira kinjoyinga akaryoherwa, uburo vyasaba yuko akora cane kugira ngo agume ahagaze. Hanyuma nawe nyene ubuzima bwaje kwanka, ibintu bitangura kumera nabi, ibintu bitangura kugenda nabi. Wa mugore yarongoye amubwira ati singigukeneye, kuko wa mugabo nawe yaciye asanga ujya mugore yarongoye nawe afise uwundi mugabo. Hanyuma ujya mugabo yari amazu yose yaguze canke ibintu byose yakoze yari yavyanditse ku uwo mugore wa kabiri bari barongoranye. No kuvuga yuko nawe byabaye ngombwa yuko bamwirukana aho hantu. Uyu mugabo amaze kubona yuko nawe nyine banya amazi, ico yakoze yibutse ivyo yakoreye abandi, bimwanka munda, akurayo sentire, basanga ahantu yiyahuriye. Hanyuma wa mugore wiwe nawe umwe wa mbere ari we yararondeye amahera, yaje kuba mu bwo buzima. Abana batangura gufashwa n'abapatiri. Hanyuma abapatiri bagenda barabaza buri mwana barafise mico kigo ati abavyeyi bawe barihe. Bashikiye babana baravuga bati twebwe mama turamufise. Ati mugabo ngo tugende kubereka ahari. Bamubonye baciye bamufata bamutwara kwa muganga mu bitaro by'abasazi. Uyu mupasiteri abandanya avuga ngo uko inkuru ivuga, bavuga yuko uyu mugore vyamufashe imyaka 5 kugira ngo akire neza, asubire muri etat normal, asubire kuba umuntu muzima. Uyu mugore amaze gukira yiganiye ibyamubaye ko vyose. Hanyuma b'abapatiri bongera kumufasha gusubira muri Amerika, yongera afata abana biwe abajana muri Amerika kubayo. Iyo niyo nkuru yabaye ku uyu mugore. Uyu mugore uyu munsi akaba asanzwe yibera muri Amerika, mugabo yaciye mu buzima bukomeye. Ariko ico novuga nuko icari cyo cyose byoca mu byo byose Imana iragupanga ibintu byawe aba ari ibyawe. Ariko uyu mugore ivyamubaye ko byose byamubaye ko kubera yizeye umuntu, kubera umuntu ashobora kuba mwiza cyangwa akakubera mubi. Umuntu ashobora gutuma ibyiza bikugishikako canke ibibi bikagushikako. Mwakoze kumviriza iki kiganiro je wumva niba Jeff kuri Jeff Jimana mukora subscribe, murakoze cyane.